Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya. Perezida William Ruto wa Kenya yanze guta muri yombi abanyekongo barwanya umukuru w'igihugu cyabo Felix Tshisekedi. Sisi ni nchi demokrasia. Hakuna mtu anauliza serikali kwenda kutoa taarifa yoyote. Perezida Ruto ati Kenya yubaha demokarasi, nta muntu twafunga ngo nuko yasohoye itangazo, dufata abakoze amabi gusa. Ingabo z'u Rwanda ejo zajyanye abanyamakuru gusura abaturage bagarutse mu byabo muri segiteri ya Kiyonga mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Naho muri Guinea Conakry abantu 13 baraye bahitanywe n'inkongi y'umuriro mu bubiko bw'ibikomoka kuri peteroli. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Conakry. Ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bwaraye buturitse burashya mu murwa mukuru Conakry, byahitanye abantu 13. Oriane Itangishaka arabaha inkuru. Iryo sanganya ryatangajwe n'umutegetsi mu gipolisi Jean Traoré, yasiguye ko abantu 88 bahakomerekeye. Yavuze kandi ko leta igabisha ko iryo sanganya ry'umuriro rishobora kugira izindi ngaruka mbi ku banyagihugu. Iryo sanganya ryabereye mu kibanza cy'ububiko bw'ibidandazwa mu gacimbiri kahitwa Kalum kari ku mugwa mukuru mu gitondo cejo ku munsi wa mbere. Amadirisha y'ibiyo ku mazu y'abantu baba hafi yaho nayo nyene yaraturaguritse. Vyatumye abantu bagira ubwoba barahunga, nk'uko ababibonye babibwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters. Ivyononekaye kuri ico kibanza ntibiramenyekana neza. Igihugu ca Guinea gisanzwe kidahingura ibitoro, kanatsinda nta buhinga bwo kubihingura gifise. Ntibiramenyekana neza icatumye umuriro waduka. Mu rwandiko leta yashize ahabona imenyesha ko amatohoza azotangura kugira bamenye icabiteye canke bamenye niba hariho abantu babigizemo uruhara. Abajejwe kuzimya imiriro baranguye ico gikorwa mu masaha ya sasita zo ku mutaga. Imbere yaho abantu bari ku birometero bitari bike barashobora kubona umwotsi wirabura waduga mu kirere. Abakozi bose basabwe kuguma muhira kiretse abasirikare n'abaganga. Amashuri hamwe n'amasitasiyo y'ibitoro byari byugaye. Muri Uganda, urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga ejo rwatangiye kuburanisha ikirego cy'abarwanya itegeko rihana aba bana bahuje ibitsina. Oriane Itangishaka arakomeza. Kuri uno munsi wa mbere, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatanguye kumviriza imburano z'abagwanya iryo tegeko rifise igihano c'urupfu kuri bamwe mu bakundana basangiye igitsina. Harimwo kandi igihano c'imyaka 20 w'umunyororo ku bantu bashigikira abandi canke bafasha abantu muri uyu mugenzo. Iryo tegeko rizwi nka AHA ryari ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ivyo vyatumye Amerika n'Ibanki y'Isi yose bifatira ibihano igihugu ca Uganda. Mu rubanza rwamaze umwanya muto, umugwi w'abacamanza 5 bakiriye imburano zatanzwe n'impande zompi. Umukuru w'umugwi w'abacamanza Richard Butera yabwiye abashikirije izo mburano ko bazomenyeshwa ingingo izoba yafashwe mu misiri imbere. Nicholas Opio, umushikirizamanza aserukira abagwanya iryo tegeko, yabwiye abamenyesha makuru ati turizeye ko sentare izokwishura ibibazo vyashikirijwe vyerekeye niba ibwirizwa shingiro rikingira buri munyagihugu wese ritarinze kuraba ibitsina canke niba hari abakundana basangiye ibitsina. Abantu bashika kuri 5 baramaze gufatirwa ibihano kuva iryo tegeko rishizwe mu ngiro, harimwo na 2 bagirizwa ivyaha bikomeye. Muri abo bagirizwa ivyaha bikomeye birimwo ivyaha vyo kwanduza abandi ingwara zidakira hamwe n'ababiranye basangiye ibitsina. Ijwi ry'Amerika tujye mu Misiri. Komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje ko President Abdel Fattah al-Sisi ari we watsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu. President al-Sisi yegukanye amajwi 89.6%, bityo ababonye manda ya gatatu y'imyaka 6. Ababikurikiranira hafi basanga nta gitangaza kirimo kuko atari afite undi mukandida w'igikonyozi muri 3 bari bahanganye nawe. Amaze imyaka 20 ku butegetsi. Mu 2013 Abdel Fattah al-Sisi wahoze ari generale mukuru w'igisirikare yahiritse ubutegetsi bwa perezida wa mbere wari watowe mu buryo bwa demokarasi Mohamed Morsi.
mu bihumbi 2014 yatorewe manda ya mbere, yongeye gutorwa mu bihumbi 2018 hombi n'amajwi 97%. Mu bihumbi 2019 yahinduye itegeko nshinga, manda ye iva ku myaka 4 ijya kuri 6. Ridahindutse nanone iyi yaba ariyo manda ye ya nyuma. Muri Mozambique abaturage bari baravuye mu byabo kubera intambara y'intagondwa mu gace kahitwa Kiyonga mu karere ka Palma mu ntara ya Cabo Delgado baratahutse basubira mu ngo zabo. Ejo polisi n'ingabo b'u Rwanda bajyanyeyo abanyamakuru kubibereka. Umunyamakuru Assumpta Kaboyi n'umwe muri bo mu batumiwe rero n'ingabo z'u Rwanda yarahatubereye. Urugendo rwo kuri uyu wa mbere rutandukanye n'izindi abanyamakuru bakoze bakigera muri iyi ntara ya Cabo Delgado, kuko noneho baherekejwe n'imodoka z'abasirikare n'iza polisi bongeyeho ibifaru. Nibwo bwa mbere abanyamakuru baherekejwe mu buryo bukomeye kuva izi ngendo zatangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Kuva mu mujyi wa Palma werekeza Kiyonga ugenda nk'isaha kuko umuhanda wangiritse cyane. Muri santere ntoya ya Kiyonga abaturage baregeranye, uwavuga ko batuye mu midugudu ntiyabagiye kure y'ukuri. Aba baturage usanga bakora imirimo yibanda mu bucuruzi, uburobyi, ubukorikori bunyuranye, ubuhinzi nibwo bakoraga. Ijwi rya Amerika ryagiye mu ngo nk'eshatu zegeranye n'iyo santere. Iyo ubajije abaturage amakuru yabo bahita batangira kukubwira ibihe bibi banyuzemo mu myaka 2 ishize. Tukikaa tunaona bunduki zinalia sana. Twari twicaye twumva imbunda zisakuza cyane, duhita twirukira mu mazi. Twaraye hirya no hino, imvura yaratunyagiye turi kumwe n'abana, ubuzima ntibwari bworoshye. Mvua inatunyeshea. Umwana wanjye yari yagiye koga, hanyuma abona abantu ahita amanuka. Ageze mu rugo abwira nyina ati, mama, ba shababu bahageze. Abana bashaka gusohoka mu nzu, shababi bayahageze itangira kurasa. Natwe abaturage dukwira imishwaro twirukira mu mashyamba. Nkuriya muvandimwe wanjye yapfuye kuko bamusanze mu rugo arahagarara agerageza guhangana nabo, ariko kuko bari bafite imbunda baramurashe, nyuma bamuhuhura bamutera ibyuma. Nubwo hashize igihe abo baturage baribuka uburyo ababo bishwe urw'agashinyaguro n'abarwanyi ba Jama Ansar al-Sunna. Maisha yalikuwa magumu tu, walikuja na bunduki. Ubuzima bwari bugoye cyane. Bazaga bitwaje imbunda, ibyuma, imihoro, bagafata abantu bakabica. Hari murumuna wanjye, umwana wanjye w'imfura, hakaba n'undi mwana wanjye muto. Bamwe barishwe, abandi twasangaga bapfuye, ntitumenye uko byagenze, ariko babarasaga amasasu. Gusa kuri ubu turaryama tugasinzira, ariko ntituzi niba byararangiye burundu. Kugeza ubu nubwo hari benshi babuze ababo muri iyi ntambara y'ibyihebe, kuri ubu abo baturage bavuga ko bongeye gusubira mu buzima busanzwe nyuma yaho ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zibatabariye. Ubu twatangiye kuryama tugasinzira, tugakora akazi kacu ka buri munsi. Ubu turashimira Imana ko dusinzira nta kibazo dufite. Mu mashyamba naho tujyayo gukora akazi nko gutema ibiti, abandi barajya guhinga. Tujya guhinga mu masambu ya kure, tugakora ibikorwa bindi byacu nko gukina umupira n'indi mikino yose. Tugakora ubucuruzi ndetse no kubaka amazu. Kugeza ubu ntihari hamenyekana umubare w'abaturage bamaze kugaruka mu ngo zabo muri iyi ntara yose ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald yavuze ko abaturage basaga 250 bari baravanywe mu byabo n'intambara zatewe n'ibyihebe muri iyi ntara bamaze gusubira mu ngo zabo nyuma y'uko ibintu bitangiye gusubira mu buryo. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu abaturage bari mu masoko bakitabira umuganda n'ibikorwa bibahuza ku bwinshi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kiyonga mu mujyi wa Palma. Umunyamakuru Assumpta Kaboyi ari muri Mozambique ku butumire bw'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abandi banyamakuru baturutse i Kigali. Ahantu hose agera agatara amakuru muri iyo ntara ya Cabo Delgado abari kumwe n'abashinzwe umutekano b'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakuye i Nairobi ambasaderi wayo muri Kenya. Ni nyuma yaho kuwa gatanu w'icyumweru gishize uwahoze ari umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora yo muri Kongo Corneille Nangaa atangarije i Nairobi ivuka ry'ihuriro rishyashya ryitwa Alliance Fleuve Congo
rirwanya Perezida Felix Tshisekedi. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza uri Nairobi. Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ku munsi wa Mungu ko igihugu ciwe ari igihugu cemera ubwigenge na demokarasi, ari naco gituma adashobora kwemera igisabo c'abategetsi ba Republika ya Demokarasi ya Kongo bamusavye ko inzego z'igihugu ciwe zota muri yompi abatavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangariza ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi ivuka ry'urunani rushasha rurwanya leta ya Kongo rugizwe n'imirwi irwana n'abanyepolitike. Aha Perezida Ruto yari mu biganiro na bimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu gihugu hagati muri Kenya. Jana majuzi kulikuwa na mkutano. Ejo bundi harabaye inama i Nairobi y'abavuka gihugu ba Kongo, mu nyuma basohora itangazo. Abategetsi ba Kongo baridoze bavuga ko Kenya itari ikwiye kwemera ko iryo tangazo risohoka. Aho duhagaze nka Kenya nuko turi igihugu cemera demokarasi, kandi murabizi nkamenyesha makuru nta muntu n'umwe abanza kubaza leta imbere yo gutanga inkuru iyo ari yo yose. Rero barasomye iryo tangazo hano. Kongo yifuza kumenya ko turi bubahagarike. Murabizi Kenya yubaha demokarasi, nta muntu twohagarika ngo nuko yasohoye itangazo. Dufata inkozi z'ikibi gusa. Ibyo yabishikirije nyuma yaho ku munsi wa gatandatu igihugu ca Kongo gitahukanye abagiserukira muri Kenya hamwe no muri Tanzania ku cicaro ca EAC. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kongo, ku wa gatanu mw'ijoro yari yavuze ko ivyatangarijwe na Nairobi bitazijana. Ari mu kiganiro n'itangazamakuru Kinshasa. Vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts? Ntushobora gushiraho ihuriro rya politike n'abagwanyi, kuko abagwanyi bisigura kwica abakongomani. Mbega ntibapfuye bihagije? Ivyabaye bizogira ingaruka, kuko Kenya itegerezwa kudusigurira neza ni gute igihugu dukorana dufashanya mu kugerageza kugarukana amahoro mu buseruko gishobora kwakira ibikorwa vy'umugumuko. Nta nkeka ko hazoba ingaruka mu migenderanire, ariko ico mwomenya nuko Kenya ibwirizwa kwisigura. Zimwe muri izo ngaruka kandi ambasaderi wa Kenya yahamagawe mu mpera z'indwi kuja kwisigura mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Kongo kubera ubutwara bw'imigenderanire atari hafi nk'uko leta ya Kongo yavyemeje. Mugabo Perezida Ruto asanga abategetsi ba Kongo bashingwa n'ubusa. Abivuga yitanze ko akarorero. How many people issue statements in Kenya against me? Every day people are issuing statements left, right, and center. That is what the democracy is all about. In any case, Kenya here has the biggest... N'abantu bangahe basohora amatangazo nyerekeye muri Kenya buri munsi. Niko demokarasi yubatse. Kandi murabizi Kenya ifite ibinyamakuru bikomeye byo ku isi. Nico rero abantu baza kurondera. N'uburenganzira bwabo gutuma ko ambasaderi wabo kubera itangazo ryasohowe. Ariko jewe sinopfa gufata umuntu ngo nuko gusa yasohoye itangazo. Uko siko Kenya imeze. Ivyo si demokarasi. Iyo si Kenya mwese muzi. Ewe turatandukanye. Ibihugu vyubahiriza demokarasi mu buryo butandukanye. Colonel Nanga ku wa gatanu yishuye ijwi rya Amerika icatumye we nawe bafatikanije bashiraho iryo huriro. La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cemera demokarasi, kandi mu 2018 twaragize amahirwe ya mbere yo kubisikanya ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko tubona warakwiye gukomeza uwo muco yadusubije inyuma imyaka 60. Ikibazo ni washaka gukora kudeta. Turahari Alliance Fleuve Congo kugira twanke ko igihugu cibira mu idamba. Hariko hategurwa amatora mu bubeshi gusa. Ibitigiriza byandikishije sivyo, nta matora azoba. Hari inyeshambi hari n'ubugombe bwa Tshisekedi ubwiwe. Yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ivyo yemeye. Yananiwe ku mpande zose. Ivyo vyatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji, ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho. Ivyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi. Son échec a fait que non y ait faillite de l'État, faiblesse de l'État, sinon absence de l'État. Et c'est ce qui génère les groupes armés. Ikibanza yavugiyemo ni naco Perezida Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bahuriyemo bungurunani mu 2018. Ico gihe Perezida wa Kongo yahaye ikiganiro ijwi rya Amerika avuga ku ngorane zo mu buseruko bw'ico gihugu. Il faut d'abord se baser sur les populations locales, les collectivités locales.
ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoko ahatuye ni ukuraba abatware tukavugana tukabashyira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo. Ikindi naco ni ukugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu. Uyu munsi inzego z'umutekano za Kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere. Dutegerezwa rero kubahemba neza, kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye. Tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu bibanyi kuko tuzohora turi ababanyi ubuzima bwacu bwose. Twebwe tuzorengana ariko amaleta yacu azamaho, kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu vy'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa, iterambere, aho kwama tuvuga akajagari n'amacakubiri afatiye ku moko. Muri ako gace ka Kongo n'ubu hacavuga ubwicanyi, mbere n'abajejwe umutekano bicwa n'abasivile barahari. Eroje uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri basaga 740 bo muri za kaminuza bamaze gusoza imyitozo ya gisirikare. Ejo bageze mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera aratubwira icyo bagiye gukorayo. Aba banyeshuri bagizwe n'umubare munini waba muri kaminuza nkuru ya Goma, Inigome na Easter basesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ahagana saa 7 z'igicamunsi mu myambaro y'umukara ijya gusa n'iya FARDC na polisi y'igihugu. Aba banyeshuri baravuga ko biteguye gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo FARDC na polisi y'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Bamwe muri bo bavuganye na Radio Ijwi rya Amerika ku buryo imyitozo yagenze. Twabonye imyitozo ya gisirikare kandi twarayikurikiranye neza cyane. Twagize amahirwe yo kubonana n'ubuyobozi bwacu, cyane cyane abayoboye igisirikare. Twatojwe byinshi kandi twizera ko bizadufasha neza mu kurinda ubusugire bwa Kongo yacu. Ibyo ni ukuri kandi turabyizeye. Amahoro ni ingenzi cyane, kandi twebwe nk'abasore ni ngombwa ko dukorera iki gihugu tukagikorera neza ntacyo twishisha. Nyuma y'iyi myitozo kurinda igihugu cyacu tubifitemo ubushake bwinshi cyane. George Amani Musavuli, umunyeshuri wo kuri kaminuza nkuru yo mu mujyi wa Goma, avuga ko yumva yiteguye kujya mu gisirikare. L'armée est l'échantillon de la discipline de chaque pays. Twamenye ko igisirikare ari icyitegererezo kuri twebwe mu kugira ikinyabupfura cyinshi cyane. Ibyo twize Kisangani ni byinshi, kandi twizeye ko dufite inshingano ikomeye yo kurinda igihugu cyacu no kurwanya umwanzi aho yaba aturuka hose. Tuzaba intangarugero no ku bandi banyeshuri. Sera un modèle pour d'autres étudiants. Alimas Bin Misango, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Urubyiruko, avuga ko leta yari ikwiye kongera imbaraga muri imyitozo mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro izengereje abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. C'est une formation morale. Iyi myitozo ni ingenzi cyane ku rubyiruko kuko bifasha bamwe kwiga gukunda igihugu. Ibi kandi ni ubutumwa bwihariye cyane ku bihugu bidutera umunsi ku wundi byifashishije imitwe yitwaje intwaro. Ni igihe cyo kubereka ko natwe dufite urubyiruko rushoboye kandi rushobora kurwanirira Kongo igihe icyo ari cyo cyose bishoboka. Muhindo Nzangi Butondo, uyoboye Minisiteri y'Amashuri yisumbuye na za kaminuza, niwe watanze igitekerezo kuri guverinema. Imbere y'aba banyeshuri mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere, avuga ko uyu mubare wa mbere ugizwe n'abanyeshuri bo mu mujyi wa Goma uzafasha leta kurinda uburasirazuba bwa Kongo, cyane ko bamaze guhabwa ubumenyi buhagije ku bya gisirikare. Aba banyeshuri mubona imbere yanyu ntabwo ari abanyeshuri basanzwe nk'abo mwari musanzwe muzi. Kwezi n'igice bamaze Kisangani bitoza ibya gisirikare, abari basanzwe ari basaza banyu, abana banyu n'ibindi ntarondoye ahangaha ubu bahinduwe abakomando, bambila ndetse n'ibindi, kandi biteguye kurinda igihugu. Ubu igihugu cyose kibahanzeho amaso ko aribo bagomba guhashya ibikorwa by'iterabwoba, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bitegurwa n'abanzi b'igihugu. Igihugu cyacu ntabwo gishobora kurindwa n'Abanya-Uganda, Abanyarwanda cyangwa Abanya-Kenya. Aba banyeshuri bavuye mu mujyi wa Kisangani bari barangije ukwezi n'igice muri imyitozo ya gisirikare, ariko hari n'abandi bagikomeje imyitozo bagera ku 2,000 bategerejwe mu mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
ijwi rya Amerika tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi. Hashize amezi abiri abimuriwe ku Mutambara wa gatatu mu ntara ya Rumonge batewe n'amazi mu mazu yabo. Ubu bugarijwe n'ibibazo by'ubukene, isuku nke no kuba mu nzu ari benshi kandi ahantu hatagira umutekano. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Ubushitse muri ico kigwati amaze ashika kuri 80 n'abakiyabamwo, amahema bari bayubakishije nakiriko, utuzu twasubumwe dusigaye dusakaye gusa, ku mpande nta mahema y'ishuri kwiherera kiriko. Mutubarabara duca hagati y'ayo mazu hama ibiziba bigaragara ko harimo imicafu yoba yavuye mu tuzu twasubumwe kuko natwo twaruzuye amazi dusesera mu mabarabara. Abanyeshuri baba muri ayo mazu yatewe n'amazi y'imvura bavuga ko ubu nta bikoresho bikwiye basigaranye. Munezero Joseline yiga mu mwaka w'8. Turagenda gusaba ahandi amakaye kugira ngo twige cyangwa tugakoresha ibyo by'abandi bakoresheje mu wundi mwaka wahera. Nk'ubu nituzi yuko kino gice dushobora kumenya nk'amainterogation bagiye barakora muri iyo minsi ibyo ayandi makaye yari yatwawe, ntituzi yuko dushobora kuronka umwimbu mwiza muri kino gice cya mbere. Ubwo bukene bwunyurwa n'ukugene bagiye barahindurirwa amashure bajanwa mu mashure bibaza ko ariho hafi yaho bari bimuriwe. Kwiga neza ntishobora kunyorohera kuko igihe twimuka twashikiye bwa mbere baradukuye tujya ahandi baguma badukura gutyo nyene, umva wa mwanya wo kwiga twaca dufata ko ari umwanya wo kwimura ibintu tubishira mu zindi nzu dusabye ndaro. Urongoye ico kigwati ca Mutambara ya gatatu yongera koko nubwo abanyeshure baja ku mashure ntibiga umutima uri mu nda bigashobora gutuma bayobegwa. Ndayisenga Christophe: kandi ubu bana nabo b'abanyeshure izi saha bagenda kwishure biyumvira nti umwanya n'umwanya natujya dukaye twasigaye muhira tutigamwo tuzotwigamwo undi musi akurya bazana mwamwe ayandi agasigara. Baguma biyumvira ati hava dusubira dusanga nawe nyine yononekaye. Umva ko umwana ubwenge buca buhamira muhira ku mashure bigahinduka atabwenge baba bakihafiseho. Kubera ayo mazu yatewe imiryango imwe yarasabiwe indaro. Inzu y'ibyumba 3 ugasanga ibamwe imiryango 3 nyene kandi amahema bubakishije arashaje. Nzira ubusa Adere aba muri ico kigwati. Aya mahema umwanya n'umwanya yamwe yaratanguye kumamagurika, imbeba ziratanguye kuyarya, hanyuma naho ugira ukurunguruku ku kindi cyumba umwana akabona umuvyeyi yajyana. Nta buzima bwiza dufise, nta mutekano mwiza dufise mu muryango. Nk'ubu dufise abana b'abakobwa, abana b'abakobwa canke abana b'abahungu mu nzu y'amahema si vyiza. Nibitangaje Ariya yasabiwe indaro n'umuryango wiwe mu babanyi aho ku Mutambara ya gatatu ati turafise ingorane. Hambayeho nabi kweri kubera nivyo nari nitegekanije, nasanze byose vyatwawe kugira ndabe ingene no kwibeshaho kuri uwo mwanya. Ubu hoho nta nico no bivuga ko kubera nta kuntu mbona biriko biragenda, biratugora kubera aho dusavye indaro tubana n'abandi bica bitugora. Hariho nk'ibindi bintu twashoboye kuja kubitsa, ibindi tutazanye ngaha turi. Bahingana Juma nawe yongera koko bafise ikibazo c'utuzu twasugumwe. Ku Mutaga barasaba mu babanyi aho biherera, iyo umusongo bafashe mu ijoro naho bihandurira aho babonye mu gihe kandi hari imbwa ziyerereza mu ijoro. Abo batewe n'amazi ubu basabye indaro basaba kwimugwa bakubakirwa vuba, indwara ziva ku isuku rike zitaraduka muri ico kigwati kuko abo banyagihugu bamanye imitima ihagaze. Aha nta muvyeyi agenda afise umutima uri hamwe, ahaje hose avuga ati n'agasahani kasigaye mu nzu usanga bagatwaye, ko n'inzu zibanze nk'uko babitubwiye. Tugasaba leta nkozi ko bokora uburyo bwose bushoboka mu gutabara abo bene gihugu bakabahamisha. Twese hamwe tugasaba yuko hoboneka inzu zirama kuko izi turimo ntizirama. Umuhanuzi mwishikira mu biro bya Buramatari mu Rumonge arizeza abo banyagihugu ko barose itongo rya hegitari 2 kandi rikirurutse bazokwimuriramwe abo batewe n'amazi. Nyakubahwa Buramatari n'Afiza Rumonge ari kumwe n'umuyobozi mwishikira ku munsi wa kabiri barishikiye kuri ico kibanza nyene kugira ngo birabire mu byo kwizo ngorane kandi batere intege bene gihugu babwire yuko bo kwihangana kuko ishamye OIM ryamaze kwemera uburyo kugira ngo bazotegura ko ahantu hameze neza, mbere n'ikibanza Nyakubahwa Buramatari acerekana ariko bizoca biranguye. Igisigaye nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butanga uruhusha rwanditse kugira ishirahamwe mpuzamakungu ababimukira OIM rishobore gutangura igikorwa co kubaka. Mu kurindira abajije
amagara y'abantu baremeye kuja barapompa imiti muri ayo mazu n'utuzu twa sugumwe kugira ngo bakingire indwara ziva ku isuku rike. Shuti muduteze amatwi, ni kuri iyi nkuru tugejejweho na Thierry Ndayishimiye dushorejeho amakuru yo muri uyu mwanya. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.